ntabwo bibaye akabanga ngo n'abamucumise bazomubona. Nta gitabo na kimwe kiremeza yuko inzamba y'akabanga izobaho. Turabe neza ukuri uko ariko. None rero mu kuza bizogenda gute? Isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye, mbese mugenzi birakwiriye ko masi. Turabaramukije bakunzi b'ubutumwa bwiza, amahoro y'Imana abane namwe. Ni mwene so gwa Oscar. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo inzamba y'akabanga. Abantu benshi barigishijwe inzamba y'akabanga babitwaye ukutariko. Abenshi bafise amakuru atariyo kuri ivyo bintu bijanye n'inzamba y'akabanga. Bazinga igihe Yesu azoza atanumwe abizi, azoza mu kabanga. Bamwe ngo uzobuhetse umwana hanyuma wikebuka usanga yamaze kuyigira atavyuzi. Abandi ngo uzoburyamanye n'umugabo wikangura usanga yagiye. Bafise mwene ayo makuru avuga yuko vyose bizobera mu kabanga. Ariko mu bitabu vyose vya Bibiliya hamwe n'ibindi bitabu bitandukanye bivuga amajambo y'Imana, nta gitabu na kimwe kiremeza yuko inzamba y'akabanga izobaho, nta nubwo inariho. Rero ngaha tugomba twifashishe Bibiliya turabe neza ukuri uko ariko. Mutaza mwumva inyigisho hirya no hino ngo inzamba y'akabanga namwe ngo muce mwemera ngo izoba. Bimeze gute rero? Muri Bibiliya mu vyahishuriwe Yohana ni igice ca mbere ku murongo w'indwi. Uko vyanditse handitswe ngo ku murongo w'indwi, ehe arazanana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amoko yose yo mw'isi azoborogeshwa nawe. Niko biri. Amen. Murumva neza ngo n'abamucumise bazomubona, n'amoko yose azomubona. Ntabwo bibaye akabanga. Rero ibintu vy'inyigisho ngo inzamba y'akabanga ntabwo ari vyo, ntabwo bishingiye kuri Bibiliya. None rero mu kuza bizogenda gute? Mu Bitesalonika ba mbere ikigabane ni ca 4 ku murongo wa 16 naho barabivuze uko bizogenda. Banditse ngo kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Nuvuga ngo inzamba izorangurura n'akamo k'umumarayika mukuru, ntabwo bizaba bikibaye akabanga. Abazi ko ari inzamba y'akabanga ivyo sivyo. Muhindukire mwizere ubutumwa bwiza, mwizere ukuri kw'ijambo ry'Imana. Barongeye baravuga bati maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganire umwami mu kirere. Nuko bizogenda. Nukuvuga ngo hazoba akamo k'umumarayika, hama nawe azanane n'inzamba ivuge. Twebwe ngo tuzoba tukiriho tuzohindurwa ngo mukanya gato nkako gukubita urugohe. Hama ngo bazoba bapfiriye muri Kristo Yesu, ngo abo bantu nibo bazobanza kuzuka. Hama twebwe ngo duteruranwe nabo tugende kumusanganira mu kirere. Ntabwo rero bizoba ari banga. Abantu mwize inzamba y'akabanga mubive ko mwizere ukuri k'ubutumwa bwiza. Reka Imana iduhe kuvyumva neza mu izina rya Yesu. Isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye, mbese mugenzi birakwiriye ko masi.